Sirikanda baramutse ndabifurize amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose ndetse mubandanye guhezagirwa n'Imana yo mwijuru, Imana yaturemye, Imana yatumye tugera kuri ano masegonda cyangwa kuri uno munsi turi bazima. Reka tuvuga ati merci monseigneur, I'm the energy star boy, Mr. Home, Mr. Kimararungu, Mr. Love in town, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, Mr. Meat, Mr. Recorder. Ivyo ni ibiganiro bica kuri Star TV, all from Burundi, East Africa, Africa ndetse na Africa. Kumekucha Burundi. Amwe mu majambo ariko aravugwa bivanye na trofe novuga yuko zatanzwe na platform show na majambo menshi cyane. Hari abatwaye ubushimwe benshi batandukanye bivanye n'amakategori barimwe bose. Amwe mu majambo ariko aravugwa ni menshi cyane, aho benshi bavuga ati hariho trofe zimwe zagiye ziratangwa tutakunze na gato. Imwe muri trofe novuga yuko iri kuravugisha abantu benshi cyane, reka nze ndayihagarare ko gatoya. Tugerageje kuraba iyo bavuze ati best presenter of the year, bagiye gufata best presenter of the year bafata aba presenter bo kuri TV online baza kuvanga n'aba presenter bo ku ma radio cyangwa imbonesha kure n'ama television, imbonesha kure mu Kirundi, hama isamirizi ni radio. Isamirizi ni mu Kirundi, bavuze radio mu Kirundi ni isamirizi, television mu Kirundi ni imbonesha kure. Ako gashimwe rero vyagenze gute? Harimwo abajournaliste batandukanye, harimwo Ami Prod Electricity kuva muri Buja FM, Jean Patrick Kivodo kuva ngaho onye kuri RFM, La Vista kuva kuri Buja FM, Asani H kuva kuri Buja FM, Randy Promoter kuva kuri Hitop TV, Ozi Irakoze kuva kuri Silent Vibes, Isaac Classic kuva kuri Isaac TV, Sherisa kuva kuri BTV n'abandi, na Vivance Emery kuva kuri Rema FM. Kano gashimwe byaje gutangaza abantu benshi cyane, aho kano gashimwe benshi bavuga ati ndushobora guhuriza kuri show yabaye na cyane wo bahayirije agashimwe. Nk'umukunzi wa Star TV abona kudondaguriye, urabona ku gashimwe ari kugahereza nde? Bamwe baza gutangazwa no kuna gashimwe kaherejwe Ozi Irakoze, hariho abandi bantu bari kumwe bibihangange na cyane muri uno mwuga. Aho nari nicaye bamwe batangura kwibaza ati Ami Pro mbega Ozi yakurushije, La Vista mbega Ozi yakurushije, Vivance Emery mbega Ozi yakurushije, La Vista, Asani H, Kivodo Jean Patrick. Bamwe bagiye bagira amaduta atandukanye, ariko nk'abakunzi ba Star TV jewe ntaco no bivuga ko. Ariko icyo nkora nk'abakunzi ba Star TV, ino nkuru mumaze kuyumva ati Ozi ni watanye kano gashimwe, mwayakiriye gute? Bamwe bati Ozi yazananye n'agatimu kiwe bambaye neza baberewe, bari bazi ko baza kuronka kano gashimwe. Nubushimwe nuvuga yuko bwatanzwe na DJ Pro, none nuvuga yuko yarakuriye bino birori, aho hari muri best presenter, aho ugerageje kumviriza nako ari bamwe baravuze ati hari amaduta, ariko jewe sinshobora kujija mvuga ati ngo bari kukamuha uko biri kose, hari nibo bazi icyo bafatiye ko kugira bashobore kugaha Ozi Irakoze. Wewe nk'umukunzi wa Star TV uri kuradukurikirana, wari ubona ko Ozi yaragakwiriye cyane ubona ko ari nde yaragakwiriye? Uraza kutubwira ati ko Ozi yaragakwiriye ngaho muri commentaire cyangwa ataragakwiriye. Ndazi muri benshi muburikirana abantu banyamakuru kandi banabikora neza cyane. Yes, hari ubundi bushimwe bwagiye buratangwa, best MC aho katanye Ami Pro, best comedian Kigingi Fresh, best legend Big Farias, aho Big Farias yatanye ubushimwe butatu. Natasha Ngendabanka hawe n'agashimwe yarakaronse si kamwe ahubwo ni bubiri. Hariho n'abandi baririnzi benshi bagiye bararonka ubushimwe, ndetse hari novuga yuko amwe mu mapost yagiye araboneka ku ma status y'abantu avuga ati bishoboka gute no munsi w'umusani agashimwe ngo umusani yigenjeje neza ngo murungano rushasha, ngo umwaka ukurikirana aho n'ugumumuzana ati umusani yigenjeje neza ngo murungano rushasha.
ayo nama commentaire y'abantu bagiye baravuga cyevye ndiko ndavuga sije ndi kubivuga ndi kuvuga ivyo nabonye. Kingorongoro nawe ati papa felicitation kuri Bface on the floor, ariko kano gashimwe papa ngo ntako wari ukwiye kuko uyu mwaka nago wakoze. Uwo ni Kingorongoro yabibwiye yarungitse ubutumwa kuri Bface on the floor bivanye nuko Bface on the floor nawe yarose agashimwe ka best rapper. Ngo Kingorongoro amubwira ati aho gashimwe ntiwara ugakwiriye, ariko felicitation kuko uyu mwaka ntacyo ngo wigeze ukora. Haro best makeup artist Olenga Makeup, uwo yarakoze vraiment. Best hip hop twabwiye ko ari Bface on the floor. Turabona best collaboration novuga yuko ari Big Farious yakoze indirimbo ari kumwe na Platini kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Turabona best group novuga group y'amateka yakoze vyiza cyane, Turizo and the Rap Boy. DJ Mario nk'umu DJ yaranze umwaka, Kigingi, ibintu nk'ivyo byari birori biryoshye cyane. Best collaboration ngano mu Burundi ni Kiriko ari kumwe na Double J. Ijya best collaboration ni collaboration novuga yuko yizeje kuvuga Big Fizzo na Platini yabaye hanze y'igihugu, novuga yuko umuririmbyi wo hanze yaje gukora collaboration n'umurundi w'iwacu. Uko biri kose ubushimwe bwaratanzwe bwinshi cyane, byabaye ngombwa ko mvuga ati nka Starboy reka mpagarare ku kintu cyatumye abantu bavuga amajambo menshi atandukanye. Hari n'abandi bavuze ati bishoboka gute utore indirimbo ifise video nziza kuruta izindi ndirimbo zose ugaca utora umuntu akora ama video atakoze iyo ndirimbo. John Rale niwe batowe tuvyemeranye. John Rale n'umuhanga. Bamwe bati indirimbo yari gutuma ibi ya mbere ifise ama image meza yari gutogwa indirimbo yakozwe na John Rale. Mu nyumviriza aho hantu indirimbo yabaye ya mbere ifise video nziza, uwayikoze nago ari we yabaye uwakoze video, ukora ama video yakoze amateka. Uwo mudirector w'ama video yabaye John Rale, ariko iyo ndirimbo yabaye ya mbere ngo yakozwe neza amasanamu ntago ari John Rale yayikoze. Muri kunyumva neza? So uko biri kose murambabarira cyane, ino nkuru byabaye ngombwa ko ndayizana kugira ndayibazana abantu mutari muhari no twari turi. Ubushimwe bwaratanzwe, novuga yuko ku mwaka uheze bwaratanzwe no busubiye gutangwa, ariko buno bushimwe kubera iki imizozi babutanze hatabura amajambo. DJ Pro bimeze gute? Hari abantu batabura misi yose baguma baza. Habuze iki kugira ikintu gishore gutungwanya kugira ya majambo ntaguma avuga, naho bishika umuntu ntakora ikintu kireke gukundwa n'abantu bose, kuko ntaho ukundwa n'abantu bose. N'Imana ari Imana ntibayikunda abantu bose, hariho n'abankimana. Yeah, of course turabizi. N'Imana ntikundwa n'abantu bose, ariko uko biri kose ikintu kibaye rimwe kabiri tugikosora byo byiza cyane kugira tubandanye guteza imbere cyane tubandanye gutera imbere muri industry ya 2-5-7. Imana bahezagire mwese mwakomera dushigikira mukumbiza kino kiganiro cyane mukuraba ibikorwa bica kuri Star TV. Ndabwira ko ndabakunda cyane. I'm Starboy. Imana bahezagire aho muri hose kandi muhezagirwe ibikorwa byanyu bibandanye gutera imbere. Ndabwira ko ndabakunda cyane. Bye bye. Ciao ciao.